sasa nabwira Imana ati Mana ryasengesho bandanye bikora duste ukibuga c'indege jeudi Sabi indege iramusiga ndamubona c'est vrai yamusize yaracerewe bon kubera ama interview ariko arakora yinjiye abajose muza kutegera abasane kuri airport muri bacereza yinjiye ama checking yaheze ndambwira ati mutama ku mutima ati none je ngiye gukora shondi jenye nashitse ku kibuga c'indege mu Bubirigi ndafukama kabisa ndabwira Imana ati Mana barafukamye nyene imbere y'abantu narafukamye n'urusi escalier ndafukama c'est vrai ndavuga ati Mana ibintu nkoreye birarenze ndakwinginze umfashe ibyo ngiyemo byose bigende neza uzongarukana amahoro mu gihugu abantu banditse ngo Amipro mwamenye kuri Buja FM arabaseze ntazogaruka nkibaza ati eske aba bantu bari mu mitima yanje barazi je ico nasavye Imana ndibuka yuko muri Swisse hari famille nahuye na ya Willy irambwira ati Amipro tugukora iki kugira ngo wumve yuko wishimye barafashe porte money barakura amafaranga ozi ndavuga ati ibi bintu ni je biriko ntibazokubeshe iyo udahemutse Imana iraguhezagira iyo udahemutse Imana iraguhezagira c'est chaud le 1er novembre ni c'est chaud le 19 Belgique ya Bface na Mona mais chaud nzoca ngaruka ukuri ya le 1er novembre ya vishu ucusubira kandi mu Bubirigi cyasubira mu Bubirigi nje mu Bufaransa nkore le 9 novembre cengaruka i Bujumbura non mve mu Bufaransa nkore mu Bubirigi kandi cengaruka i Bujumbura nkore le 23 novembre ya Dramati mvuye rero i Bujumbura iminsi yo kuja Canada December izoba yegereje ucugenda Canada aha abandi babura ubuzi muri amezi ya mu kwicenda mu kwicumi kwicumi na rimwe Amipro ariko aragira ibintu vyo kuonya uri Imana ihaye nta muntu amwaka uri Imana ihindura ibihe Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Mumeze neza, murakomeye, je ndashima Imana n'abantu baki n'ura ndashima n'abantu baki nitwazira koze ini Siren Vibes ku batayizi dukorera kuri YouTube, kuri Facebook, kuri TikTok n'ahandi henshi muhora mubona ama content yacu turifuza ko muturikirana hose nimutaragira subscribe inyuma y'imyaka maze ndabibasaba please no ndasaba kwigusaba kandi yikore ubu umuntu wacu ube umwe mu bantu bashaka ko baronka ama notification ibiganiro vyacu hakirika bitakugoye uyu munsi ufite umutumire ni mukuru wanje no mugenzi no mu collègue no mu diaspora mshasha w'iminsi ibiri yitwa Amipro mukuru wanje Amipro Mahoro Charles Amis je vais très bien très bien umunezero ufise shanda ryohewe cyane kabisa ndamusaba ko Siren Vibes mumeze neza ndayifurije yuko Imana yanyu yokora nkuko Imana yanje irakora irikira ibintu by'ibirungo byinshi Imana yanje nta denifise gutangaza Imana yanje ikirantangaza Imana yanje ikirantwenza Imana yanje ibirimwo kabisa irikira dilinga mu ntahe ya mu nyishu no kuri kw'Imana Amipro ko batabizi ahora muri guca Ububirigi no muri Swisse no muri France no muri Espagne wewe Espagne waragiye aho makuru yarancitse oya narabipostinze ariko ndi muri Espagne wewe hasigaye iminsi ibiri kugira ngo ngaruke naragiye muri Espagne umva ibihugu bine byo ku mugabane w'Uburaya nivyo Amipro tuzi nk'umu MC tumuzi nk'umumenyesha makuru kuri Buja FM tumuzi mu bintu byinshi atuka abatamuzi ntaco mu menyo no munsi kuko nta muntu amenye na bose naho bisigura ngo no munsi ko ivyo mu nyinshi umugabo gato imbere yuko adushingira nta yukuntu Imana irikira mukuru butangaza atubwire ibintu biriko biramuba unye yovuga vyo kwitwa nk'ibitangaza ibintu utari witeze ko vyo gushikira bivuye ku mwuga wawe canke bivuye ku kuntu wakuze ku muryango wawe biriko birakuba ko unye nk'ibi bon icambere je ndo umuntu nakuze mvuga ati
muri famille yanje nzoba umuntu wa mbere kuja muri Europe. Niko vyagenze none? Niko vyagenze. Muri famille papa wawe nabo muvukana? Ego. Nahora mvugira Imana ati nzoba umuntu wa mbere kuja muri Europe. Ico ni cambere. Ica kabiri uno mwaka utanguye je narabwiye Imana yanje ati Imana ivyo nakoze ni vyinshi mu gihugu. Hari abashima hari n'abadashima ariko ndifuza yuko no mwaka mbumo MC wa mbere asohotse agiye kubera akazi. Sinzi inzira bizocamo ariko manu zo dealing iyo deal ikunde. Uyo mwaka nyene bikiba ndabwira umuntu yitwa David muri Victoria ati bro James ntahe nashinze kandi azwi Imana izo dealing. Hacaza ibintu vya green card. Just narabwakine green card canja muri dance ndababwira ati sinzi inzira bizocamo je kina green card ariko no mwaka ndaje I Buraya. Ngiye gutora inyishu barambwira ati none yamipro wewe mu mutima umeze gute? Ndababwira ati sinzi inzira bicamo ibi niyo vyanga hari izindi nzira bizocamo. Ako mwaka ntegereza kuja I Buraya n'ibintu wari wizeye gose. Sha yari mu masengesho yanje ya buri munsi byari sengesho kabisa ariko nkabwira Imana ati Mana uzontware mu kazi. Bamaze kumbwira ko inyishu ngo vyanse ca ndababwira n'ubundi sinari kuba ngiye mu kazi. Iyi siyo sengesho ryanje. Et après ca ndaronka deal yo kuja Allemagne gukora show ya kivumbi. Abantu babimenye ariko je na affiche nari naramaze kuyironka. Iyo deal ya Allemagne canja kudepoza muri ambassade. Nja kudepoza hasigaye iminsi mike. Niyo nabonye ko ibintu vyanje Imana ibirimwo. Ibaze show iraba. Muri ambassade baranyandikira ati iminsi yararenze. Uraduye indi invitation. Ndavuga ati ibintu birabaho. Muri ambassade kuri mail bakanyandikira ibintu nk'ivyo. Uwundi baca bamukubita rofi. Chandaronka iyo deal ya basadbi yo kuja Belgique. Chandatwara ya invitation. Ijya manyumva yari yamaze kuba vyamaze guhomba. Byari byamaze guhomba ariko passport nibigeze bayinsubiza. Passport yagumye muri ambassade. Urumva cari gitangara nyene c'Imana. Ubundi baragusubiza passport bakakubita rofi. Ndayitwaye ndibuka yuko baciye banyandikira mu nyuma ati hari bibuze bizane nkabitwara. Mu nyuma barambwira ati zana itike y'indege. Ndayitwara ndabona ka message kanditse ati visa yawe iri accorde. Ndavuga ati yewe hari sangapi? Nari njyamye mbona message mu gatondo ndacayifise reka ndayikwereke. Yo iyi message sinzoyita kabisa. Imana kaka message kari naragataye. Wait kari he mu mail narakabitsa agasinshobora kubwata urakabona. Bonjour, votre visa a été accordé. Nos guichets sont ouverts tous les jours ouvrables entre 16h et 16h15 sauf le vendredi. Veuillez s'il vous plaît vous munir de votre risque. Ndavuga ati ibi bintu mu gitondo kicika ngo ucugurura amaso ushika kuri mail nkiyo. Hari hasigaye ukwezi n'inusu kugira ngo show ibe. Waronse visa ava ukwezi n'inusu kugira ngo show ibe. Wayironse imbere ya Sadbi? Wayironse imbere ya Bamona ya Babyface? Imbere ya Badaboje na Bakiriku. Ndavuga ati ibi ntibibaho. Ndabwira Mana ati Mana ryasengesha rirabaye. Dilinga rero nanje bizokunda. Imana ishimwe Sadbi arayironka. Ndasa nabwira Imana ati Mana ryasengesha bandanye bikora. Duste ukibuga c'indege jeudi Sadbi indege iramusiga ndamubona. C'est vrai? Yamusize yaracerewe. Bon kubera ama interview ariko arakora yinjiye. Abajose muza kutegera abasane kuri airport muri bacereza. Yinjiye vya ama checking yaheze. Ndambwira ati mutama ku mutima ati none je ngiye gukora show ndi jenye. Ariko ndabwira Imana ati Mana subira udiling. Chandiri makarimbo kavuga ngo uri Imana ihindura ibihe uri Imana yakandi kajyo. Shika muri Ethiopia
ndavuga ati ni jewe ngiye mu Bubirigi sindavyumva. Wari wenyine mudaga nta murundi mugenzi mwari muri kumwe warivugana mu mutima wawe? Naradiringa n'Imana yari hafi yawe nk'umugenzi canke umubwira ati ntibibaho ndatahuwe? Nadiringa n'umutima wanje n'Imana yanje. Ariko nanje shaka kwera ajya kuba umushapu ni vyiza. Nari namaze gusetinga team mu Bubirigi. Ndavuga ati uko bigenda kose team mu Bubirigi ibintu birazagenda neza. Ariko n'utegura show nawo nyene yari yamaze kumbwira ati tuza kuba twashite ku kibuga c'indege yo gutora. Nshava muri Ethiopia ncaja mu Bubirigi. Nashitse ku kibuga c'indege mu Bubirigi ndafukama kabisa. Ndabwira Imana ati Mana. Warafukamye nyene imbere y'abantu? Narafukamye n'uruseskare ndafukama. C'est vrai. Ndavuga ati Mana ibintu nkoreye birarenze. Ndakwinginze umfashe ibyo ngiyemo byose bigende neza. Uzongarukana amahoro mu gihugu. Undinde gusoma ama message mabi y'abantu. Kuko ama message ari menshi. Je nkikironka visa hari abantu banditse ngo Amipro mwamenye kuri Buja FM arabaseze ntazogaruka. Nkibaza ati eske aba bantu bari mu mitima yanje barazi je ico nasavye Imana naco bazi. Ariko ku muntu anzi ku muntu azi Amipro uwariwe ku muntu azi ibi ico niyumvira mu buzima bwanje we yari so yuko jewe negereza kugaruka mu gihugu canje. Ndashika sanga banyakiriye ozi ndabona iburaya ndarira. Ndarira ndabwira Imana ati Mana ni jewe ndi buraya. Nashitse mu gatondo. Kubera kintu wumva bengo ni ibintu bitangaje gushika iburaya. Icambere impamvu byari ibintu bitangaje. Mu mateka sinari bwabona umuhemsa agenda gukora show. Pani buraya no muri Afrika. Avuga ati none kubera iki bishikiye jewe. Hari abayemsi benshi mu gihugu. Naca nibuka ibintu naciyemo. Jewe nta myaka 3 iheze narahuye n'intambara nyinshi. Yaba ntafise umutima ugumye je mba narapfuye. Mba narasaze, mba narahuye na depression. Ariko ndavuga ati Imana irikiranyishura. Irikirishura amabuye banteye. Irikirishura amajambo mabi bambwiye. Nyene mbona birakunze. Rero cyo gituma nakoro ya Mosozi. Ariko ndabwira Imana ati Mana amateka umpinduye uyahindurira n'abandi. Sindakubeshe kabisa iburaya hararyoshe. Ibyo tubaza kubishika ko hanyuma mugabo ikibazo nibaza ko abantu benshi wavuze ko abantu bavuze ko ati Amipro yagiye ntazogaruka. N'ibintu byavuzwe n'abantu utazi n'abantu uzi n'abantu mu kibano cyane n'abantu bari mu telefoni yiwawe. Kubera iki bavuga ko Amipro agiye atazogaruka mu gihe bakiri ko bagiye bakagaruka, Sadbi yagiye akagaruka, Bifese agenda akagaruka. Kweki bo batabivuze ko cyane ariko kuri Amipro bakavuga ati Amipro ntashobora kugaruka ntibibaho. Icambere nuko byari rya mbere babonye umuhemsa sohotse. Bumva yuko amahirwe aje kuri Amipro adashobora kandi gusubira kugaruka. Ico ni cambere. Ica kabiri nje peut-être ngira bambona nk'ikirara bakavuga ati none agahungu iyo opportunité vraiment mtoto wakanyosha yigisha. Umwana yavukiye mu Buyenza yigisha abi ntibibaho. Ica gatatu bavuga ati okay Amipro iyi ni opportunité ya mbere aronsa agiye kuronka amahera menshi. Mu Burundi arakora amasho yose arayakora ariko amahera aronka ntangana nk'aya mahera agiye kuronka. Nimbi burashobora kugenda ngakora show nkaronka 500 euro show imwe. Uyashize mu Marundi uza gusanga ari miliyoni dufate zine. Mu Burundi ni n'abaririmbyi bake bakora amasho bakaronka ayo mafaranga na Karundi ko ndaguha. Baravuga ati vraiment opportunité ntashobora kuyigisha. Ariko bo ni bari mu mutima wanje ntibari bazi ico nshaka. Ndaza kubaza mu nyuma impamvu wagarutse abaza abakora bikiganira mwe muri abagushika mwumvise impamvu yatumye Amipro agaruka pour 2 jours. Pour 2 jours kubera ko azosubira gukora muri show ya Bifese na Mona. Nzogenda ejo. Azogenda kwa deja ni show ni 19 ya Bifese. No musturi jeudi
babi baragenda no munsi ariko je nzogenda ejo vendredi nitike ngibayeje kwindungikira voilà tubanangana n'inkuru yo mu Bubirigi wavuze ko wagiye mu Bubirigi yari gambere hasohotse umu MC agiye gukora show mu Bubirigi ugerageje kumva amatemonyage y'abantu canke kuraba amashow yamaze kuba yabakiri ko yaba dramati abandi atari hari umu MC ave mu Burundi hoba hariho difference yayo masho ya mbere na show amepro ariko akoramo kuko abantu bamuze amepro bazi ko araryosha show no mu Burundi niho akora amashow menshi mugabo iburani buraya yari gambe kandi ko ziburaya hoba hariho difference yayo masho abiri ayo atakozemo nawe wakozemo icambere mbere yuko nduga kuri stage narabwiye Imana ati Mana ndashaka yo kwerekana ihinduka sinokubesha njamwe no bivuga bari ko batuzana bihenda njamwe no bivuga abantu bava bibaza ati ndiko ndishima cyane ndiko nda ariko na MC twakoranye ubwo yarambwiye ati amipo seneje zibisatsi sinari bwabo no mu MC nukuri wateguye show mu bukeye yarambwiye ati ibice 80% vyatumye show iryoha ni wewe jewe nduze kuri stage sinigeze mbona umuntu yicaye du début à la fin ama video arahara barashobora kuyabona public yararirimba public yari iryohewe ikikwereka yuko na public yari iryohewe ni yamahera baguterera kuri stage yari menshi kabisa baragucoreye nabona inoti za rouge za rouge gusa bikancanga ku buryo je kuva shika mu Bubirigi kugeza ngaruke n'ibindi bihugu byose nagenda jamo sinigeze nkosoma amahera ngo ndiko ndigurira ico kunwa sinigeze nkosoma amahera ngo ndiko ndariha train sinigeze nkosoma amahera ngo ndariha ubuzi bwacu abantu batazi sinigeze ndi amahera nkosoma amahera ngo ndiko ndariha ikintu cyose usibye basitunu naguze mu kuza mvuga ati ndatashe ifu yuko basubira kandi yanyemereye parfum entre two narayizanye kandi ni yagenda zongurira iyindi yo muri Zaha wewe birasaze hariho public y'abarundi n'iy'abanyarwanda kuko isho yarimwo na Kitoko na Sadbi bisigura ngo hari public y'abantu bashaka kuba kuzi n'abandi batakuzi kandi sinzi barabivuga ngo ama public yacu samwe ariko n'abarundi bacangamutse bafite vibe abanyarwanda nabo nyine bavuga ngo na VIP mwameze gutya ngo mahoza bari kuba barobserva niko bimeze canke ama public yose ya waraya vibing igice kimwe birabanga en fait je kubera nari nzi yuko ngiye gukora show ya East Africa byaranyoroye yuko na playlist mpanga na DJ aza kuba ari playlist ya East Africa naravanga abarundi n'abanyarwanda muri ico gihe umuntu wese yarisanga ariko ico nabonye sindakubesha umuziki w'Uburundi n'u Rwanda n'umwe indirimbo ya Fernando mu Rwanda irazwi indirimbo ya Element mu Burundi irazwi usanga vyoroshe cyane byaranyoroye cyane sinobesha iki naco nuko public yari ishashaye kumbona hari abantu bari bamaze imyaka 5 bataraza mu Burundi bo babona amashow ku ma réseaux sociaux ariko vyukuri narahuye n'abamama bararira ozi barambwira ati ami print twari tuzi ko ushobora gushika hano tukibona kuri affiche twabona umengo ni ibintu bisanzwe ndibuka yuko muri Swisse hari famille nahuye na ya Willy irambwira ati ami tugukora iki kugira ngo wumve yuko wishimye barafashe portemone barakura amafaranga ozi ndavuga ati ibi bintu ni je biriko birashikira ati ngira ngo igihumure mu minota 2 mu kubona hasi ku buryo umuntu ashobora kugubwira ati ingo iwanje dusangire ukagenda dufate nka 14h hakagera 4h batarakurekura bakabwira ati ryama ngaha nta kibazo nukuri sinokubesha jewe ibihe nabayemwo i Buraya nibihe ntashobora gupfa nibagiye kabisa zakweretse ko ufise abantu bagukunda vy'ukuri muze kwihangana mukumva umuyaga hari umuyaga mwinshi ariko nyene turiko turagerageza kugira mushe kutwumva kora atura ahantu kuri Kepasa turiko turajya kayaga turi kuri plage rero Kepasa ni mwirohero urabona kuri Lelière ijya pave ya Lelière uyireke ijya pave ya mukoro ya iyi pave cyangwa uduge pave ya Lelière widuga ushize kuri pave ya mbere uce winjira ucinjira pave ya mbere ushitse ku mpera uca uduga ucubona Kepasa Kepasa
hasa gute ibaze yuko niyo hantu hambere batigere batanga imfungurwa zimaze iminsi muri frigo cyambere icya kabiri kepasa niyo hantu hambere murabizi yuko ibujumbura rimwe na rimwe amatara arakunda gucika ariko bo barabikemuye barafise groupe electrogène barafise plaque solaire ku buryo atakintu na kimwe gikanye mushobora kubura hari ikintu bita bunga bunga icya gatatu niyo hantu hambere ushobora kuza saa 3 z'agatondo ugasanga umutwe n'ubugari ku bantu bavuye mu mabuwate niho hantu hambere vraiment umutwe w'impene apana umutwe w'umuntu umutwe w'impene ibaze yuko umutwe w'impene n'ubugari ngaha amafaranga bigugwa n'amahera make nta na diero birimwo vraiment wewe usigaye harura amayeho ndakubwira nta na diero usigaye harura amayeho ariko turumvikana muratwumva mwihanganire ni mu muyaga twa turinjoyinga ni juste ko muzaza kwagura mu matwi mbwa twa turagirwa n'umuyaga wo kuri kepasi anyways yabwiye kuri kepasi ko nashaka kuza kuri kepasi ndabakonseil kuza lundi kwa ko haba hari lundi special akaguru special akaguru kimene kuri 70000 donc urumva uje ngana n'abagenzi murakafungura muri batatu muri bane kandi mukaba muko murumva n'akazi kikabaho aho ni ku bantu bakunda gufungura ariko ku bantu badakunda gufungura nkanje nawozi akaguru dushaka kujya turi abantu 8 wewe ushaka akompanyuma y'amafiriti y'ibiraya igitoki uburobe ubugari byose turagwa n'umuceri ibaze yuko ngaha niyo hantu hambere bagitanga umuceri w'umutanzania ahandi batanga umuceri utamota ariko ngaho umuceri wabo biraza gusaba yuko ukaraba isabuni zibiri kugira ngo ushobore kureka kumotako ikindi kintu abantu bamukundira amifra ndimo mugiye kuvugira ikintu natamahera bo muka ukamufata neza gusa amwe yatami pro je ndagukunda mvugira iyi telefone yanje ko ari nziza arayivuga avuga ati none ni iPhone kandi ba iPhone cyangwa irafise ubundi bintu yisa ozira kana babwira ikintu kimwe je mbaye kubera abantu ibi bintu ushaka kubikora abantu bakibazana ibisanzwe ejo tugahura na boss wake pasa umuriyoni warakoze ibi nivyo byashikengiye mu Bubirigi nakoze utuntu twa Fin Bank na BBC bibaza ni blague ngiye kubasaba amadevise barayama umva ko nuko kwisi no kuba umuntu w'abantu tuku anyways abantu bakora imvreti ati amipro yasaze kugira garuke mu Burundi acasubira inyuma y'iminsi 2 okay kugaruka twabonye ko yagarutse yatashe muhiri wabo ni boni muhira mugabo gucu kugaruka pour 2 jours gacusubira inyuma ni kubera iki waruje kutubwira ati sinatorotse mu bubanza mu vyizere kandi ibintu waruje gukora kugira ngo ushusubira gukora kandi hari oya si ngombwa yuko abantu ngo bumva yuko nagarutse kugira ngo bumve yuko ntatorotse kuko nta muntu numwe ari mu mutima wanje ico nkora cyose ndagikora kubera naciyumviriye ico nkora cyose ndagikora kubera ndagikunda ico nkora cyose ndagikora kubera nafashe umwanya wo kuciyumvira mu mwanya ukwiye impamvu yatumye je ngaruka pour des jours nuko hariho ibintu bikomeye nategerezwa kuza gukora hari contract ikomeye nibaza yuko mukanya mushobora no kwibona ku ma réseaux sociaux niyo banyemerera yuko nshobora kubiposta nibo batumye nshobora kugaruka kandi urabizi yuko jewe no munsi nkora na agence de voyage twa Snappy deja wamaze kumva yuko nkora na agence de voyage menya neza yuko ibintu by'itike y'indege nta kibazo na kimwe bavyoroshe cyane yuko nshobora kubironka none akubesha mu gihe nari mbona yuko nubundi hariya iyi minsi nta kintu nakimwe ndiko ndakora ndicaye ndafungura ndaryama why aka kantu kaje kandi mbona yuko gashobora kungirira akamaro ntoza nkagakora ko nubundi tiki isanzwe ihari hama nkasubirayo ni muri iyo mpamvu hari abantu bashaka kuvuga ati araje ugira duma amaso ashasubirayo acanyika none ndakubaza fise show Canada muri December sivyo nocanyika hama ndeke gukora show y'abandi muri Canada nivyo ukunda hariho abantu bari surtout bari ngaha mu Burundi bavuga ati nkuko yavuze bavuga ati ni opportunité kuja gukora hanze amafaranga y'amayero n'amadolars cyangwa n'amarundi uhembwa kubera iki agarutse mu Burundi kubera iki rero wumva uzokora izo shoha mu kagaro kandi mu Burundi ahantu hose Imana irashobora guhezagirira ahantu hose Imana irashobora guhezagirira nibigusaba yuko buri mu Burundi nibigusaba yuko buri muri Europe Amerika hari abagwiza atunga menshi hano basumba bari muri Europe hari abagwiza atunga muri Europe benshi basumba bari mu Burundi nimba Imana yaraneguriye yuko izomezagirira hano nta kibuzi izomezagirira hano nimba Imana yaravuze yuko amiponzo guhezagirira muri Europe sinzi inzira bizocamwo ariko niko bizogenda ariko ico nahura nuko nje canzanye muri Europe n'akazi nagiye kwemsinga akazi kanje mbona yuko gaheze ndagaruka kandi ubuzima bundi ntibubuze kwa mipa
ndashima Imana kubera sindarara inzara ndashima Imana kubera ahubwo ufise excès y'ubuzi ufise ubuzi burenge umwanya wawe niko nabiko ko je ndababwira mi parige duhura no munsi jeudi afise show vendredi afise show ku mutwenzi afise yindi kuri musée viva afise yindi kuri jardin public umunsi umwe none twakoze samedi afise yindi ngozi samedi ndi muri yangabiri yo samedi nyene ndi mu cibitoki ca rugombo kandi hose bakamba dimanche afise yindi ibugarama urumva n'umuntu yama ariko arakora tellement que banumva umengo adahari ngira ngo abantu babura umuhemsi bakoresha bon siko no bivuga ariko ndashima Imana kuba naragize igikundiro mu bantu ndashima Imana kuba aba boss banyizera bakampa akazi je binyereka yuko by'ukuri ndi umwizigirwa bikanyereka yuko akazi kabo ndagakora neza n'ubu ndayibasavye mu mpakazi Ndabwira bava mi professor abafise ubuzi bwinshi budahera urabona nje abangera hereje amipu ntarigera yiyumva ko ari mu MC wahatari mu Burundi ku buryo yumva ko mwo murondera mukamutigita akabaruhisha ahubwo wowe nyine afakuza kubona ko hari ico giribe uzobona kwandikiye none boss mu mpakazi mu mpakazi kataguma kwibutsa none boss mu mpakazi hasigara n'isomene mu mpakazi tellement usanga wamuhaye akazi nubwo ngiye utaba wamwiyumvire kumuha akazi usanga nyine wakora kukuntu aca bugufi ahubwo ati je no kuri ego nubwo mfise show indi bugarama nzobi managinga wo gusama akazi ozire kandi ababwira ikintu kimwe umunsi nabuze ikintu cyo gufungura afise inguvu Imana izompana mu gihe rero ngifise inguvu bantu Imana reka ndazikoresha kuko ico jewe nzi nuko nyuma ya bino bintu abantu bazovuga ngo harabayeho amipro ngo yari hit ariko yapfuye nk'imbwa ico nizera nuko bazovuga ati hari ico yasize kandi hari ivyo yasize rero ubu ngifise inguvu zo kubikorera mundeke nkore yego afise rero show ya bifes na Mona muri Belgique afise n'indi yabicishijeko mugabo c'est show ya le 19 samedi Belgique c'est show le 9 Paris wewe mu Bufaransa Octobre non Novembre c'est show Belgique ijya ndwikurikira ya le 9 ya badaboje na bakiriku ariko c'est show ngaye Bujumbura le 1er Novembre ku mutwenzi ya Vishu c'est show le 1er Novembre ni c'est show le 19 Belgique ya Bifes na Mona meje show zoca ngaruka ukuri ya le 1er Novembre ya le 1er Novembre ya Vishu ucusubira kandi mu Bubirigi nsubira mu Bubirigi nje mu Bufaransa nkore le 9 Novembre ngaruka i Bujumbura non mve mu Bufaransa nkore mu Bubirigi kandi ngaruka i Bujumbura nkore le 23 Novembre ya Dramati mvuye rero i Bujumbura iminsi yo kuja Canada Decembre izoba yegereje ugenda Canada aho abandi babura ubuzi muri amezi ya mu kwicenda mu kwicumi kwicumi na rimwe amipro ariko aragira ibintu vyo kuonye uri Imana ihaye nta muntu amwaka uri Imana ihindura ibihe abatabizi nibaza amipro babwire yo Mana yacira hamba uko yo yakwiyeretse amipro sinzi ko hari ikintu abantu bashaka gukora bako bararaba ikiganiro cyawe bavuga ati ndutahura ukuntu amipro ashobora kuba ageze kuri level ntahora ukuntu akazi k'ubuhemsi gashobora kuba karamuzungurutse isi mu gihe mu mateka bamugani wantu twebwigere twumva umuntu ni nkatwe ngani bigira bamenya nuko dufise akazi dufise n'akamaro muri amasho yabo umunsi mwazo bazobitahura bacha badutigitisha nkuko bakora gutigitisha mugabo ubu unye muri umwanya nibaza ko riho hagezweho ko aba MC babona ko bafise agaciro mugabo hari abantu badashaka badatahura ati ivyo bintu none gute amipro bimugeje kuri iyi level est-ce que ni chance yagize nuko yabikoreye canke baramufyondera akantu ba boss bagenzi biwe bon ubwa mbere je naje muri ibi bintu mvuga ati umwuga wa MC nivyo uraciriritse ariko ndifuza uciriritse na gato ndiko mvuga uko abantu bafata yuko ari umwuga uciriritse ariko ndavuga nti nimba tutarabona umu MC kuri affiche jewe kwera umuntu wese azompa akazi nzomwoblija kunshira kuri affiche kugira ngo bashize ko umusani bashire ko na amipo abantu bazobona ati bwa bundi vya bintu birimwo agabire fisa agaciro hama
umuntu azoma amahera vy'ukuri ankwiye mbona ati amahera ashobora kundihira inzu ashobora kurira umwana wanje ishure ivyo uratahura nuko nabifata ariko ndavuga ati n'umwuga abantu bashobora kubaha bakabona yuko ushobora kubeshaho umuntu ndashima Imana je sinabijemo nk'iblague kugira ngo abantu bambone bambabarire vraiment nico gituma je no muri show mbwiye ngo za sahindwi saa sita mba mpari kuko je sinshaka kumenyekana uje kuguriza isura je sinshaka kumenyekana kabisa abantu bavyumve jewe umunezero wanje ni kubona umufuko wanje urimo amafaranga umunezero wanje no kumva yuko ama facture yanje yose nashoye kuyariha umunezero wanje no kumva yuko umwana wanje yagiye ku ishure atigeze abura ico kurya atigeze abura amahera y'ishure atigeze abura ingene deplace ivyo mugenzo wa nabironse nje uzoshaka uncira kamate mu maso ari ku mico nshaka nje nzokwama mari ikibazo canducishuye ko mérite ufise ubunye warayikoreye n'ubuzi uri kuraronka ubunye warabitigitiye suko vyari vyoroshe byari bigoye cyane nkuko wabivuze abantu babizi barazi ko bace no bintu bikomeye mu myaka iheze mugabo nimba uri kuraca mu bintu nk'ibi nukora ko ntiwigeze uheba ntugicika intege bavuga ati mbakazi kandi naho mutabona agaciro kako muzokabona agaciro kako tota nibaza ko ubu unyu utanga gukora amasho i Buraya azoza arategura show i Buraya zariyumvira mu MC avuye mu ko après ego murafisa MC mugabo ntifisa MC baba bameze nka mipro sorry urakoze sorry bambabarire mugabo nyene ntibameze nka mipro urakoze harakantu nyene mwogira aba host ni mwogira aba host nka jewe niko bimeze ubundi reka bavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même hari ni experience umuntu abayimazemwo kandi nimaze kumenya kujera abarundi bo ngaha anye simara ko hari umurundi arahandi hano yo kuranya kujera kabisa kuko nka Belgique ni monde nyene tuba turi mu ngaha bon za Swisse biratandukanye France ariko Belgique ni ngaha nyene ubwiza oya siko navuze aha no Belgique barashatse kuvuga ni ya vibe y'Ibujumbura abantu bara vibing ukabona vy'ukuri yuko bariko bara vibing abantu mu Burundi ba vibing aramubwiza ubwiza se hari vibe oya urumva ikindi naco nakunze nuko urabona ushite Belgique indirimbo zose barazizi ubundi haga ni mu Burundi iwacu kandi vraiment abantu ikitanangaje nuko deja murahura n'umurundi ntakugara akakubwira ati ami probite urakomeye waje ryari shoni ryari wino uzomara iminsi ngahe tuzosangire urumva aba ari ibintu biryoshe kandi by'agaciro antuka je ndashimira abantu baje kuntora abantu banshigikiye nshobora kubavuga amazina bose ariko vraiment bumve yuko ndabashimira cyane Jean Claude yaranyakiriye warakoze abantu nkaba muri Swisse umuntu yaduhamagaye muri show yarakoze famille Willy famille Jivana na madame Webesto abantu nkaba Mika abantu nkaba Frank Pro abantu Popo famille uvuze famille Sengido bose bacha basara en tout cas n'abantu bagaciro mu buzima bwanje Imana gusa ikibazo ribaza ko twohereza ko mu kurangiza hariho abantu abartiste surtout bagiye hanze baragaruka surtout muri periode hariko haragenda abartiste barundi benshi i Buraya baragenda baragaruka ko bashira imiryango mwebwe kuronka amaviza ko bavuga ati nta pupa bafitiye Buraya kubwo boca banyika ngo bari mu bicira abandi mugabo eske ntabwo babo hariko hashaka kubaho kumenyera kujibura ugasanga hari abamunyuma bagiye nk'irya kabiri baciye banyika ugasanga bugari imiryango abandi bashaka kuronka iyo opportunité yo kujibura ico navuga nuko umuntu wese afise ingene yiyumvira kandi umuntu wese afise ingene abona ibintu je ico nobwira umuntu ariko aratwumviriza canke ariko aradukurikirana nuko nta hantu na hamwe Imana itoguhera nimba watwawe n'akazi genda wikorera akazi yawe ugaruke ntiwononera abandi non seulement kononera abandi ubwizigirwa yonete bitaye ubwo bwizigirwa urabutaye ariko kandi nuzi ico Imana yaguteguriye baza umutima wa Imana nyobora nyereka umwongo uhuma n'udahuma
nyereka ico nkwiye kuba mu buzima, nyereka aho nkwiye kwicara jewe nka jewe. Kibanza cyane. Urumva? Kuko reka ndababwira ikintu kimwe. Kariyeri yawe hari ingene Imana yayiteguye. Kuko nk'ubu jewe sinzi ejo ico Imana imbikiye. Ushobora kugenda i Buraya nkagumayo ugasanga Imana yanteguriye ibintu byinshi ninagaruka hano. Ni byiza rero yuko twimenya tukamenya ico dushaka gushikako mu buzima, ariko tukamenya ko dushaka kubaka ikintu kinini muri music industry. Ko je nahura neza yuko sinshobora kubomora ibintu nubatse imyaka 10, sinshobora gusambura ibintu nubatse igihe kinini. Hari umuntu umwe yambwiye ati amipo, hari ibintu byinshi ushaka kubaka, hari ibintu byinshi ufise byo kubaka. Uno munsi hari abantu benshi bizogora gutahura, ariko hari abantu bazobitahura avec le temps. Yep. Mu guheza ikiganiro hariho umugani waca mu kirundi ngo akanyone katagutse ntikamenye iyo bweze. Amipo yari inshuro ya mbere ugiye i Buraya. Wari umaze gutembera, c'est vrai, waragiye hanze Uganda, mu Rwanda, Guinée, ubisuka ko sigariga mbere sose igihugu mugariga mbere ugiye mu bihugu biteye imbere bya Buraya. Nibihe bintu wize canke wakuyeyo nka Amipo wavuga ati ibi bino bintu vraiment iyo ntatembera ngo nshike ngasi nari kubimenya? Icambere nize kandi asanze gikomeye n'umwanya. Gukoresha umwanya. Ntibazokubesha i Buraya, umwanya ni ikintu gikonta. Bakubwiye ngo train iraza guhaguruka 13h10, 13h10 ibihagurutse. Bakubwiye ngo ishika 13h05, 13h05 ibishitse. Nta vya bintu ngo utevye iragusiga. Umwanya nasanze ari amahera. Nahuye n'abantu ino twita yuko ari ba Siyoni, bandeka tubane, baziranutse. Mwarahurira muri train bariko barafungura, bagenda bafungura ukazi kugira ngo umwanya ntubasige. Akava muri train yiruka agenda kuraba iyindi train yamaze deja kuraba umwanya iza kugirako. Urumva umwanya ni ikintu gikomeye, umwanya n'amahera. Hama ica kabiri nize kudahemuka. Ntibazokubeshe, iyo udahemutse Imana iraguhezagira. Iyo udahemutse Imana iraguhezagira gose. Ica gatatu nize ari naco gikomeye ni kugira ubuntu. Iyo ugize ubuntu nta hantu namwe utoshika. Iyo ufite discipline mu buzima nta hantu namwe utoshika. Kuko nasanze ibintu byinshi bitwonona twebwe ni discipline. Hari abantu twahura nabo hari ukaza wumva ngo Amipo impamvu uri hano ni kubera discipline. Bakambye none baza ko naka twomuhamagara kuko turazi neza yuko dushaka kumuhamagara ivyo tumukeneye ko ntabiduha. Rero iyo ufite ubuntu akenshi urashika kuco yifuza gushikako. Iyo ufite indero ukamenya kubaha muto na mukuru, ukamenya guca bugufi, Imana iraheza igahezagira. Njewe ndashima Imana cyane. Ngayo nguko Amipo namubazane kugira ngo abari bafise ibibazo byinshi bifuza kumenya kuri we ko yabagenzi biyo byari byabacanze, abantu bamubona ngo byari byabacanze. Nibaza ko kumutura mu kiganiro bitumye mushobora gushira impungenge, gushira amazinda, mukamenya ko Amipo DMC atagiye Buragiye kuri amatara gusa, agiye guca inoti hama kongera akagaruka. Hama kandi ikindi naco nuko azi ko mu Burundi haramukeneye nkuko Canada mukeneye, nkuko USA mukeneye, nkuko Allemagne mukeneye, nkuko Belgique mukeneye. Donc hazo hari noti ni hazo bari ndabeshe cyane. Njewe naje kwisi ko turabahanta b'amafaranga. Aho inoti iri we there shaka nshira amate mu maso ari kuyama. Barabonye maneje oya nashina sidna ahubwo ubu nzosubirayo amaneje azobatanguye. Sino nahuye n'imbeho. Urushaka kuyabona? Nzoyabona, ifoto nzoyibona. Ariko gusa ibintu nakunze ntibazokubesha. Ozi nje ndabivugiye ngaha ntiyagira umuntu azokwishira hejuru ku isi. Urabona i Buraya umugwiza atunga wa mbere agenda n'ikinga. Mu gutinya yuko ashobora gucegwa ku kazi, kandi iyo ugenda n'ikinga ku kazi hari amahera baguha ukwezi guheze kubera ikinga tonona imyuka. Uravyumva, hari amahera baguha. Urahura n'umuntu ari ku gakinga kandi ukamubaza ati uyu ninde? Uyi ni umuntu akomeye cyane muri kino gihugu. Kwijisha bugufi burya ni vyiza. Muganga urahura n'umugwiza atunga wa mbere akazi
ntanaguha ukuboko kandi ugasanga n'ejo ashobora gukenera. Ni byiza rero ko twicisha bugufi kuko ntituzi ejo hacu ko hazoba hameze. Iyaba nova iburaya nkaca mvuga ati jewe ndarenze, Imana yoca impana, yoca ibona yuko ivyo nayisavye Imana atari ivyo yampaye, kuko Imana je mu kuyisaba nayisavye ati Imana uzomfashe gushika hariya hantu, uzomfashe gukora akazi, ariko uzomfashe kudahinduka, uzomfashe guca bugufi, kubana yanca bugufi, uzomfashe kubana yanubaha muto na mukuru. Kwera ntuzi ejo abazoguhibira kana baho bazova. Niko bimeze. Ego reka rero ndamushimira Mipo, ndamwifuriza urugendo rwiza ejo uzogenda ushika amahoro, turamukiza babirigi. N'abaturavye turakunda cyane, muze mugende murabe show z'abarundi bacu kuko nabivuze muri emission ya Bface baba baje kugira ngo mubereke ko mubakunda kujya mwana mubitubwira ikindi nasho kugira ngo mushe guhura n'abagana abarundi bagenzi banyu muramukanye bamwirwa ku buzi bwinshi mutabona na sero byo twumva ko je ndanahazi ntavyo nzi mugabo habakenewe ko abarundi basura guhura bakabakaramukanya bakabwirana amakuru yiwabo bakamenya uko indirimbo ziwabo bagasangira hakabaho iyo communion hagati y'abarundi donc niyo mwumva abarundi baje mu bihugu byanyu muze maganda muhura mu masho ya mubashigikira kwera kumva baba bafashe ingendo zirezire baje gusa kuba umunezero rero ariko nshobora kuvuga ikintu kimwe mu guheza aya mazi life niyo mazi ya mbere nyoye mu buzima inyota igahera ayandi yahoragira ntarana yaheze ndagushimiye inyota igahera kandi nkumva ko ndi satisfied ica kabiri n'ubuzima gaitwa life ubuzima ica kabiri bantu b'Imana aya mazi ari hose yaba ibujumbura yaba ruguru murayahasanga ica gatatu ari naco canyuma ni amazi ushobora kunwa ntagutera ingwara ni amazi ushobora kunwa warugwaye ukumva kamitende ni munye life yitwa life natwe niyo tumya muri Siren Vibes je niyo ndiko ndahana ndagotomera kuko araryoshe muvuge muti amen reka tubashimire turavye mwese Amipo ndagushimiye cyane mukuru wanje merci beaucoup Imana iguha umugisha ozo wa telefone ndi mukanyosha ndavuga ati kangende uzi impamvu kandi akubwira nja muri Cameroon muri Sika uri umuntu wa mbere yasabiye intererano campura n'umuntu ku kibuga c'indege mvuye mu Rwanda acambye ati narabonye ikiganiro cawe kwa Ozi yaravuye Canada turi ku kibuga c'indege mu Rwanda acarambye ati naragukunze vraiment ivyo wavuze duse ku kibuga c'indege Bujumbura carampamagara ngo singende nakubwiye cyo nashaka kukubwira aca $100 undi je birazwi ntanga imigisha birazi narabivukanye ukuri ndabivuze kana wari karakurikana ikiganiro ya ndamushimiye kuba adabakurikana ibiganiro byanje kandi kuba aha agaciro batumire banje kuko urumva ntumiye umuntu hama bikagenda ata ntamugize ko impact negative iri positive nako na jemba mpomvye ko mbanataye umwanya ubwo urumva ndagukoresha ikiganiro hama bikakugirira ikimazi jewe mba numva ko ndakondabera nko neza iyisi donc abantu batwikirana mu bandanye mu abantu beza nko umuntu yahuye na Amipo umuhe n'abatumire banje mubaramutse mabwira ati narakubonye ibintu wavuze byaranyubatse canke byaranyigishije comme ça bizokwankuhaja n'abatumire bacu kuza gutanga amatemonyage yabo ari benshi no kuza kuduha ibiganiro biryosha Amipo merci beaucoup big time tubashimire naho ubutaha mu kindi kiganiro bye bye Siren Vibes TV